turashika nawe na nyene bose nakubwiye ko tugomba dushika na ariko gwa mukobwa sete womeze gute uriko uravyumva ndakumugorana uri buki vyabaye cagi unyere ku rupango ngo naha nkako no gukubita reka tugende sha naho nyene we ntumva ndafise ifoto Sasa nanzu nyi wewe nanzu nyi sasa ndagwa makofi ndarushe sasa ndakwata kata we gusa kata aha nyene anyene Stacey na wegenda we aha nambwa ziriyo Chana gusigaha wewe uragoye umbe naho no bona imbeba isohotse iri kiriruka ndagutaha nigira uriyemera nukuri ndagutaha we Stacey nanye na nena nanye uratanga nanye Stacey ushaka kuva kora nyene Stacey Stacey sena kubwira ibintu vya kamoteri ndaba ingere yangize wabonye ibirato vyanje yatwaye ishapo yanje yaratwara ubona ngaha twabanye ndwiza ibiri atoca nyica kucanyica wavyari ngaha nyene mvere ndakubwire Stacey bya bintu byo kuvuga ngo ntware icya kabiri cya gatatu oyaha bigaje nahevye bigaje nahevye ubu niwe madame Stacey tugeze nyene Stacey mabuja urambona ujya mwitwa babasi indani rindira mama ndaguterure neza watetse ndikumbaza wewe aho kubanza usigurira igituma watevye muri ayo masiporo yawe ngo hanyuma mbaze ngo natetse ndakubaza aho uracafise icyumbaza nk'umugabo mu rugo wewe ndakubaza urafise icyumbaza ahubwo wahishije byahiye kanicare rero amarero nawe ni kuguma wicaye ngaho gusa urindiriye kumbaza iyo njemva none ushaka nkora iki ushaka nkora iki ntacyo ufise wokora none ubona nuja hehe umva je ndiko ndaja muri siporo nivyo biriko biragutraumatiza mu mutwe aho kubanza guhangana n'ibibazo vyawe wama wicaye mu yamakusa yahe vyaranamyoka nta n'isoni ufise nico bituma hevye ranakuvungukirako urumva nukurindira ko ntaha mu cyumba zango vuye none kukubaza ni bibi mwazi kosa none ufise ibibazikiye ko ndagusumira ukarya stock iri ngaho ukarindira nka kugurira n'impuzu ukambara hari ingorane bifitiye wewe sico bituma uguma wicariye ngaho
igihe bakwirukana ku kazi ndazi ibyo wari wakoze waransiguriye baza ko ari abasazi bo kwaduka birukana umuntu ataco yakoze ikindi naco uri kimuga yuko wakurirwa wicaye muri izo kose zawe zahevye ziraguhererako noneho shima rero no gutembera no kugira siporo yanje uzi urabishima ngiye numvise ahantu bariko baratanga akazi mu bashoferi nani ufise permis permis ndayifise muri innovation company bariko barangaje abashoferi kandi ni inkuru itarakoze amaguru hasi ndabimenye atana abantu baratangura kuba angaje donc ni appel d'offre isohotse kandi urumva ivyo byose naho uri kuravuga ngo mvuye mu siporo yanje iyo ni inkuru nkura ahantu haba hari abandi bantu benshi sico kimwe nawe uguma wicaye ngaha kwa basha mbona ari je nasigaye ndi ncunze urugo urumva uri kurabikritika mbona ari je nasigaye ncunze urugo ni inkuru ndakubwiye ntushobora kuvuga merci kugira jo nzogutware ugende ubaze permis ko ndayifise reka tuzogende je turabe ejo mu gitondo très tôt le matin bazokugura irya company twashitse wumvise ni muri ville ni muri ville wanzo genda gerageze kuko je narushe no kwicara ngamwira kweshi kuko ubu buzima ndimo aya ubwo nabandanya mbaho gutyo ukaronka utakaronka umviriza ni uzoteka ni uzokwarura ubimenye neza kuguma wicaye ngaha byose uburakura mu mutwe uburakura mu mutwe reka nje kwishanja nje nsanga biri ku meza aramakije kwiki burya rero abagabo bameze nkanje kabisa ngaho babaye muri ubu buzima je mbayemo sha reka ndazirondere ndazishire ku meza nahava asohoka nkubitire ngaha Shit, kumengo nimeze neza. Okay, reka turekane n'ibyo. Twashitse ntiwambwiye ati sheri ndaryohewe no kubona unzanye hano hantu uraba hasa neza. Ntiwabyishimiye? Ahubwo unjanye mu ijuru. Komerisa kwe kumeza uko. Meze uko nyene naremwe. Beba basi ko higira umuntu w'umunyabwenge sinzi wahenze benshi sha. Harageze wageze ku simbo ry'inuma. Ushatse kuvuga? Ibyo nyene umvise nturi umurundi. Melissa sigaye ari umurundi cyane. Cyane niko nande. Ufise ikibazo nyabakibazo gushika no munsi. Ikibazo mfise inda uyiherukira mu mezi abiri. Siko? Ubingana gute? Vuwa madine tunione. Ubingana gute? Melissa, icara basi tuganira. Nicare? Kwicara ndicara gusa no munsi. Uramenya ati nakundanye n'umukobwa w'umunyamuji canke wa ruguru. Ndenda kubwira ikintu kimwe sheri wanje. Jewe ndiko ndahiga ubuzima. Kugira iyo nda umwana azovukire mu buzima bwiza. Raba ubu ibintu byatanguye kuza. Ubona sigaye meze nk'uwa kera. Ariko ntahura. Sivyo sheri wanje. Nani waronse abagore utamera udasa neza. Ego umugore uramufise. Gusa rero ico nokubwira urya ntagarama ndusha. Melissa, fise icyo nshaka gupresenta imbere y'abantu ujya nawe n'ingumba rero ikintu gihari hako je nzoshwana na musaza wanje buri munsi uko bwije uko bukeye tora inda tora umwana ugenda ushire umugore wawe mu bantu bakeneye kumubana. Umve ndakubwira ikintu kimwe Melissa, ujya se umugore wanje ujya ni boss wanje. Ahubwo uvuga ati ujya se umugore wanje ujya ni mushikanje ni mama wanje wowe uri Yozefu nawe Bikira Maria.
ugene wahindura ubuzima bwanje kugira nzoronke ubuzima bwawe n'uwo mwana ufise mu nda. Sawa rero azobuduhindura turi tu. Ariko mbenda watevye kumuhakeya wiyalo ego mubwize ukuri. hari ibintu nari ndimwo ndaje. Bagiye gusinya sheke. Okay, ndashitse urunyene. Sasa no kugwana birimo rero. Umve mama enarishe facture aramamagaye ndagiye. Sa facture nakusabye kandi niyo nakuzaniye ko desi murangara. Gusa ico umenya gishasha utaruzi umusi ntabuje turajana. Mese ndagutware hehe? Iga no mfise no gutwara kuri no mwanya. Warugiye. Umve sheri turaza kubivugana sibyo? Ibintu vya sheri vyaraheze ndu yawe. Reka ngende basi sibyo? Turaza. Noneho gitugende rega sinavubyumpeke. Mu nzu y'abandi tugenda gukora iki? Merisa kumeze uko. Wewe ko warubayeyo. Umve ndakubwira. Merisa kumeze uko naragushira mu nzu. Ndagushize mu nzu wabona utoye. Niyo migambi wari ufise. Uri kuranyika. Ushaka ikari. Uri kushaka kunkubita. Merisa ijya nzu yose nta cyumba cyawe kirimwo. Wararonse umugore atagase. Nta cyumba canje kirimwe ga nta cyumba canje nyene nkeneye. Uje se umugore wanje. Rega nta cyumba canje nkeneye. Basi reka ngende. Noneho gitugenda. Nande ugena nande ujana nande wewe. Mbe kugoye wewe. Icara rero twicare. Mana none nateye indi shetani uwo mukobwa umeze gute? Maimuna. Na warutse. Kandi uraje? Nako ntugenda gukebukana hasi rega mfise umwana wawe mu nda. Kandi ugumunza none nuwo kwicara ngaho ukamara iyo fana. Bahubiye ko je ngari homba. Ushaka tujane. Mana none kintu mvuga gute basi. Kandi ugumunza none. Nibiki kunyaruka nibiki? Agusina kubwiye ko ariko barandondera. Ariko barakurondera iki? Ushaka tujane hehe hariko? Muri rya nzu ubona wewe woja hehe? Bisigwa ko ndi munini cyane ntoro nkahonja. Merisa. Kuko yeko ushaka kwigira agashetani Merisa. Reka kumaramariza muri kano kabari. Aho se baranzi Merisa, aho se baranzi ko jewe ndi umukobwa. Nawe warahiriwe warabaye icamamare ho gitugende kana ndece mbicamamare. Kandi ugumuza Merisa. Kandi ugumuza no shaka Basi wewe cino hari inzira basi cha. Twende oti. Mwende kurona chukiri mbona chuko mugigenda ufashe none nkuko. Wo kwiruka. Niruka nja hehe. Jewe nuko kimana oya hano. Merisa, mvenda kugira ikintu kimwe, sibyo? Urabona ibyo tuvuyemo. Ndakwingize ntutire induru mu nzu y'abandi, sibyo? Navuye kumuhamagara madam umbwira araje. Nindamuto. None, we ntiwaje kugira umubone none? Naje kugira. Ntiwaje kugira umubone? Bahuje ko cyacanzanye. Munzi y'abandi. Munzi y'abandi ufata no musambaye impuzu za 500,000 ejo tireka nje kumwereka yuko ndamwemeze neza yuko nambaye mberewe. Umve nahinduye impuzu kubera urazi ko waje uramfata. Ni nari kubigenza gute? Ntubona ko ari watabuye zijya muzuye nambaye? Waruje muri shooting rero. Umve ndakubwira. We murindira hamaze sibyo? Urayarondera ngira urayaronka. Nibiki? Ni sawa Steci. Vuga ni sawa Sheri, ni sawa Steci. Nibinye nubona icyo utabona n'igiki. Wewe kubera ufite amajambo menshi. Yewe mbabarira.
wahisemo gutunga ingumba ndugu yangu. Madamu, hari amakuru utari ufise. Yoba yarakubwiye ko afise ubundi mugore. Gusa icanzanye ngasi naje kwipresenta. Narinje kukubwira ko usohoka kuko mama w'abana biwe yahashe. Mana yanjye. Mana yanjye. Ndakwinginze mana fasha. Yaragufashije. Mana mfashe umukobwa ntahure basi atahure ko jewe Steci ari umuntu tubanye atahure yo twavuye kwa mukobwa nakubwiye kuvagira ariko Steci twavanye kure. Mwavanye kure nyene ko muranajanisha si couple none itese. Uyu umugore wanje nakubwiye kuvagira. Mwajanishije koma murabakorege mwambara izisa. Sandaje. Genda umwinginga yemere gusohoka nimba mwarasinye naho muzosinyura. Urakomeye neza mu mutwe wawe. Narasanze. Ariko kuvagira ndakubwira ko uyu mugore tudakundana. Ni mama wawe? Icara rero hajya. Nibiki wewe? Gusa amajambo menshi wewe. Ndayafise narayahezagijwe cyo genda nyaruka. Genda kutumva. Ishi mubipange neza gusa kuko no musina jenshi. Nimwitege ko mpava nsohoka sha. Zo mwapanze mwarapanze. No musi nto mumenya Melissa ninde. Mikoshi iba mu nzu zibeye itazi iyo zavuye. Ishi. Hemye ko mutevye ndaza kubasohora. Baba simengo rafise ubwoba. Biragoye Steci. Nimba ashaka kuba ngaha mubwire yinjire mugabanye gwawe. Ibindi turaza kubivuganako. Yakwankiye gusohoka nangorane uzotunga babiri. Kunda abantu nk'aba hari gishasha ntuzi. Mbe Melissa. Aremeye ko tubana. Avuga ati namuturishije umugore mukuru nta bindi. Hari bindi? Hari urashaka kwinjira. Tumagari bega ni wanje bisa ndi hagurutsa twubahane. Izokiyo tari bwatanga uri kutanga ubu niziye. Tugenda gunyereka iyo ndarushye kandi rero nyaruka gutwi. Urazi aho uza kurara, urazi icyumba uza kuraramo. Je nuko nari kwegeye. Melissa. Wow. Hey, la. Ubu ulizazi sinzi ko basha nzeze ndafuka basenge canke ngiri dance. Oya shambwe shi. Sheri. Kwanza wambwiye ko mbere we. Oya ivyo nabikubivuga ugarutse uvuye uvuye. Ubu nyere uraberewe. Oya no. Kwanza umbwire sheri. Kwanza reka ndakubwira ndashimye kwanza ngene jo. Nawe nashavuye. Uri umusinje nezerewe. Ndagupfinze. Kakazi. Mu gatondo urabona nazindutse. Yego. Ndavuga ati sha reka ngende kuri bisi. Shitse kuri bisi. Indira bisi yakora ndavuga ati sha akababaje umutima akazindura amaguru. N'amaguru bakari muri ville. Abantu bose bambona. Atugorugaba imodoka yarupfiriye. Imodoka yamupfiriye. Wachiwamenya mbigashe. Namenye. Namenye nashitseyo ncasanga ari umujera. Aranda bati mwe muje murondera ibiki. Ndavuga ati sha ndondera akazi. Akazi nyabaki ndavuga ati ndondera umushoferi. Sawa. Sanga ariko ya makategori zose kabisa. Ndavuga ati wewe rero. Basha
akazi urakaronse ndakaronse wewe nakazi je n'umubambere kubera arabona ko nabikubwiye mu bambere umviriza wewe ahubwo utabwira nzinduke ari kugira ikibazo uzotwara vya imodoka binini oya yambwira ati wewe rero ko ningene uri umuhumure n'ibiki wowe uzotwara amabuje urumva rero ubu ni jewe modoka rero wasinyeshije yego vrema basha ejo akazi karatanga ejo nyene se uvizashije apana vya bindi rero wigirisha no gukora restrict wana kuba kudugije gutwara amabuje wa company urayizi navyo nari bwigere nkora wahura n'umukinagizo ubu utegerezwa kumenya ko avuye mu modoka umutwara isakoshi umviriza yinjiye umukurikira mu biro ucita uhanagura intebe yicara niyo sakoshi cyane none n'abakozi bahanagura no none umushoferi wa mabuja nta basekirite bafise niwe uca ubikora byose nje ndabizishe ndabizi naratembereye ndaza amabiro menshi abashefu b'amakampuni nuko bigenda aho rero umviriza abantu bitesha akazi ko nyene wabonye ko akazi waca wirukana uwo minsi ngahe ko atakubwiriza ibyo ukora oya we foroma jewe jimbwira ndabwiriza ibyo ukora jewe ndakubwiye yuko isakoshi aho yicara oya mabuja w'intebe yicarako nimizunguruka urumva utezo guca uhanagura umushikanye kubera umutezo nzo kwinjirana mu biro n'iyo sakoshi urumva icyo udakora gusa n'ikintu isakoshi canje nanje kwitwara gusa mu biro gutya zoitwara umenye yuko ari haba mabuja bataramenya imana bahora bakoresha n'abashoferi uze wicunge umbiza urazi rero kirihana iminsi yose ku munsi wa Mungu nukuja mu misi wa Mungu gusa oya nawe yo bari indi minsi mvuye ku kazi kare nakare urazi ko atari nduga rinwe yego bash inzu ndari ndamaze kuruha baruhora reka shado urazi kwicara uzi gusa kuze uvuye he ibiki n'ibiki uzosubira wabibonye ujewe kabisa mana yabikoze neza ubu yamakoti ni gusubira kuyasukurura ha kwanza nanje ndakubaza wahishije nene uzi kara kazi kanje ivyo nabyo reka nje kwambara igikwembe nanje rero nkamurira ndagira kubizana ubu nyene yarutsa